Umweranda Padre Pio ni umwe mu beranda benshi bakunze kwibaza, bakunze kumva, bakunze gutegera, ariko gushika n'ubu bamwe bamwe bataramenya bimwe mu vyamuranze. Uyu munsi duhisemwo kubabwira bimwe mu vyaranze umweranda Padre Pio, canke uwo mu Kirundi twovuga neza neza Patiri Pio. Bimwe mu vyamuranze nuko yabaye umusaserdoti nkuko muvyumva muri iryo zina, aho benshi bamumenye ku izina rya Patiri Pio. Yarose ubusaserdoti mu mwaka w'1910. Ntivyagiye biroroha na buhoro buhoro kubera ko yagiye aragwara. Bimwe rero mu bintu vyatumye uyu mweranda amenyekana cane nuko yaronse inguma za Yezu Kristu mu biganza, ku birenge no mu rubavu vyiwe. Aho hari mu mwaka w'1918. Ni ukuvuga yuko yarose izo nguma, ivyo benshi bitwa stigmata, maze imyaka 8 yatiwe mu busaserdoti. Niho yaheze akaronka izo nguma zishusha n'inguma za Yezu Kristu. Amaraso mbere yaciye atangura kuva muri izo nguma. Izo nguma zaravamo amaraso. Ivyo mbere bikaba biri mu vyatangaza benshi. Mu vyatumye mbere amenyekana cane nuko yabonetse gose mu gikorwa cyo gukiza abagwaye, mu gusabira abagwaye, kandi benshi bagakira, mbere bakabishingira intahe. Hari mu vyamuranze ikintu gitangaje cane, gushika n'ubu benshi bagitangarira, nuko yari afise ingabire yo kumenya ikiri mu mutima w'umuntu niyo uwo muntu yaba atarakimubarira. Iyo ngabire nayo yarayifise. Iyo aha yariregesha, yaramenye ikiri mu mutima w'umuntu, akakimenya naho uwo muntu yaba atarakimubwira. Yaraboneka kandi mu bibanza bibiri mu mwanya umwe. Iyo ni ingabire yamenyekanye nk'iyo bitwa bilocation, aho yashobora kuba bamwe bari kubamubona hano mu Burundi n'abari muri Tanzania, gutyo nyene muri uwo mwanya nyene bakaba bari ko baramubona ariko ararangura igikorwa iki na kiriya muri ivyo bibanza. Iyo ngabire ya bilocation yaratangaje benshi, aho bamwe yabarika basomera inkuka y'imisa aha mu Burundi, agasanga mu Rwanda naho ariko ariregesha, kandi bose bakamubona mu mwanya umwe. Ivyo vyaratangaje benshi, vyaratangaza benshi, mbere bakagira bati twebwe ko hariya twari kumwe, aha naho mukamuvuga ngo yarari ngaha gukora ibi nibi. Koko vyari ivyo, ariko vyaba ari vyo, yari afise ngabire yo kuboneka mu kibanza, mu bibanza bitandukanye mu mwanya umwe. Ivyo rero vyaratangaza benshi. Ikindi mu vyamuranze bitangaje cane nuko kenshi na kenshi iyo aha yariregesha hazamwo n'ingabire zo gukiza no gusabira abantu kandi bagakira. Aho mbere mu bitabo haranditswe yuko yakira abantu barenga 100 ku munsi baza bamwitura. Yarubatse kandi bitaro hariya mu Butaliyano. Ivyo bitaro mbere vyari bishinzwe kwakira no gufasha abantu aho nikora, n'abantu ba mikoro make badashobora kwivuza mu buryo ubu na buriya. Abo bose baritura ivyo bitaro. Mbere bikaba vyuguruwe icese mu mwaka w'1956. Kenshi yarahimiriza abantu gusenga no kwiyegurira Imana, aho kenshi yakunda kubabwira avuga ati senga wizigiye, ntutinye Imana iri kumwe nawe. Yarasenga kenshi akoresheje irozari, agasaba ko abantu bose basenga bakoresheje irozari.
uko bukeye uko bwije. Ikindi mu vyamuranze ni igitangaza yakoreye umukenyezi umwe yaje amwitura, aho uwo mukenyezi ari mu gushika kwa Padre Pio yari asanzwe afise umwana azanye kugira ngo Padre Pio amusabire. Uwo mwana yari agwaye, uwo mwana acikana akiri mu nzira atarashika kwa Padre Pio. Nyamukenyezi kubwo kwizera kwiwe yafashe uwo mwana amushira mu isakoshi yari ahetse, araheza abandanyaza. Ashikiriwe yuko nawe bamwakira, yashitse imbere ya Padre Pio arafuka amatangura kurira atana kimwe aravuga. Mu mwanya mutoyi haheze akanya gato cane, Padre Pio araheza abwira uwo mukenyezi ati tora umwana wawe uheze umwonse. Uwo mukenyezi yamutangaza cane kuko atari bwabwire Padre Pio ikibazo yagize mu nzira, yuko umwana yarazanye agwaye yacikanye, ariko Padre Pio amubariye ngo atore umwana wiwe amwose. Uyu mukenyezi yakuye ishakoshi mu bitugu, araheza arugurura araraba, atangazwa nuko umwana yashizemo yapfuye, aha yari yonkera urutoki. Araheza aratangara gose, ivyo mbere bimutera gushinga intahe avuga ivyo Yezu Kristo yamukoreye aciye kuri Padre Pio. Ndetse isi yose iraheza iramenya ico kintu cari gihejeje kuba kimenyeshejwe n'uwo mugore yaciboneye. Vyaratangaza benshi, eka mbere mu vyatangaje cane abantu benshi n'ivyo ni bibiri nyamukuru, nizo nguma za Yezu Kristo yari afise mu kiganza ciwe, ndetse niyo ngabire y'ukuba mu bibanza bitandukanye mu mwanya umwe, eka ndetse niyo ngabire y'ugusoma ibiri mu mutima w'umuntu umuntu atarabimumenyesha. Padre Pio yitavye Imana afise imyaka 81, hari mu mwaka w'1968. Amaze kwitaba Imana, Padre Pio mwaka w'ibihumbi 2002, Papa Yohani Paulo wa kabiri yaremeje vy'ukuri ko Padre Pio ari umweranda. Araheza muri uwo mwaka ashigwa mu mutigiri mu muhari w'aberanda. Ubu benshi bakaba bamuzi nk'umuvunyi. Benshi bakunda kuvuga ngo ni umuvunyi w'ibitangaza. Umuvunyi w'abagwayi. Benshi bakamuca ko bakamusaba ndetse akabasabira. Muvukanyi nawe uri kurakurikira Urukiza TV, turagushishikariza kwambaza uyu Padre Pio maze aheza gusabire mu bibazo vyawe no mu ngorane zawe. Umukama aheza gusa agukize biciye kuri Padre Pio mweranda. Tworangiza tubamenyesha yuko ndetse imigwi myinshi ubu yisunguye Padre Pio mu bikorwa byo gusabira abagwaye, mu bikorwa byo gukora ibitangaza. Benshi bakamusaba maze nawe agaheza akabasabira. None rero muvukanyi, nusabe Yezu uciye kuri Padre Pio, Yezu nawe ntazogutetereza, azogukiza. Iki cari igice ca mbere. Wewe utarakora subscribe ku Rukiza TV, turagushishikariza gukora subscribe hano ku Rukiza TV, maze tuzoze turabashikiriza ibi nabiriya mu nyigisho zibakangurira kwizera no kumenya gukunda Yezu Kristo no kwitaho na cane cane inzira izodushikana mu ijuru. Tugira amahoro ya Kristo.